mugambwe Sawanya Frodebu ntibajya umunwa mu kuvuga ko mu mwaka w'1972 habaye ihonyabwoko kandi ryari ritumbereye ubwoko bw'abahutu. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru Petero Karaveri Nahimana mukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu aranasaba mbere amakungu gufasha kugira ngo ukuri kuje habona ku vyabaye mu mwaka w'1972. Kuva umugambwe Sawanya Frodebu ugishingwa wamye utangaza aho uhagaze ku vyerekeye amakuba yashikiye igihugu c'u Burundi mu mwaka w'1972. Kuva kw'ikoraniro kaminuza ryo gushinga umugambwe itariki zitatu gusa mu mwaka w'1992 umugambwe waciye ushikiriza ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'iterambere rusangi umugambi mukuru Frodebu ifitiye Uburundi projet de société mu ntumbero yo kugira wemererwe n'amategeko gukorera mu Burundi. Muri uwo mugambi handitswe ngo abarundi n'abanyamahanga benshi babona ko igihugu c'u Burundi kizwi cane cane ku njyane z'amoko zamutse mu bwicanyi busa rimwe rimwe n'ihonyabwoko. Amakuba yo myaka 1965, 1969, 1972, 1988, 1991 yarashize ahabona uburemere bw'ikibazo c'amoko mu Burundi. Twongeye ko ubucanamwe bifatiye ku ntara hamwe n'imiryango ko mu ntango y'1990 ucubona ingene neza ingene igihugu kitifashe neza na gato. Duhereye mu mwaka w'1992 aho umugambwe Sawanya Frodebu wari kurarondera ko wokwemererwa n'amategeko, wari ushigikiye bimwe bikomeye ko kunywanisha abarundi bisigura ubwa mbere na mbere kwemanga kahise kacu nk'uko kabaye mu vyagenze neza n'ivyagenze nabi. Kunywanisha abarundi bisaba yuko umwe wese yifata akihangana mu ntumbero yo gutsinda umwijima wa politiki intwaro z'iyo myaka twadondaguye zari zugaraniyemwo Uburundi n'abarundi. Amabi yerekeye amacakubiri y'amoko, imiryango n'intara, izo ntwaro zugaraniyemwo abarundi sagasesishwa rumuri. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro iryo hangiro nyamukuru ry'umugambwe Sawanya Frodebu, umugambwe waciye ushira mu mategeko yawo statut ko utazemera kwinjira muri Frodebu umuntu wese yoba afise uruhara mu bwicanyi bukaze, ihonyabwoko n'ibindi vyamereye nabi abarundi, canke utazitandukanya n'abantu canke imirwi y'abantu bakora iryo bara canke bashaka kuguma babikora, bakabikorera abo badasangiye ubwoko, intara, imiryango n'ibindi. Umushikiranganje w'intwaro hagati w'ico gihe yaciye yanka ibyo twashaka gushira mu itegeko ryacu, avuga ko bitandukanye n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Yagiriza umugambwe Sawanya Frodebu kutihanganira no gukumira ubwoko bw'abatutsi. Vyabaye ngombwa ko umugambwe ubikuramwo kugira ushobore kwemererwa. Ihirikwa ry'ubutegetsi ryo mwaka w'1993 n'amakuba yakurikiye vyaje biva muri uko kudategera ivy'igihugu vyarangurwa ubutegetsi bw'imbere y'umwaka w'1993. Nico gituma umugambwe Sawanya Frodebu ubibonye uko utahengekanije kuguma usaba ko hoshirwaho inzego z'igihugu zoba zijejwe kwiga neza kahise ku Burundi kakomerekeye cane abarundi n'Uburundi. Iyo niyo nzira umugambwe Sawanya Frodebu wamye ushigikira kuko ubona ko vyofasha cane kugira haboneke umuco, ingingo hamwe n'ivy'abarundi bo kumvikana bakura mu buremere bafise mu mitwe. Mu gihe abanyepolitiki bari bakoraniye Arusha, ico kibazo c'akahise kabi ku Burundi caravuze cane gushika naho masezerano nyezina yashizwe ko
hashirwamwo ingingo yemeza ko hazoshingwa mu Burundi inzego zijejwe kurondera ukuri kuri kahise kabishe ku Burundi, guha insiguro n'izina ryayo mabi hamwe n'ivyokorwa mu bisata vya politike n'ubutungane. Ivyo bikazokorwa kugira ngo abarundi basubire banywane vy'ukuri, reconciliation nationale. Umugambwe Sawanya-Frodebu waraharaniye wongera urashimishwa cyane n'iyo ngingo nziza y'amasezerano y'Arusha. Nk'uko tubibona muri kino gihe, iyo ngingo yagiye mu ngiro mu gushiraho wa murwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi. Uwo murwi nawo haheze imyaka 7 uri kurakora. Haraheze amezi menshi umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi uri kurakora amatohoza ku vyabaye mu mwaka w'igihumbi 1922. Ibikorwa bakora ni vyinshi, harimo kurondera inyandiko zirimwo ingingo zafashwe n'ubutegetsi bw'ico gihe zijanye n'ubwo bwicanyi bwo mu gihumbi 1922, kumviriza ababonye ubwo bwicanyi, baba bahekuwe canke abikekwa ko bishe muri ico gihe, kugurura ibinogo rusangi vyatawemwo abishwe muri ico gihe kibi. Umugambwe Sawanya-Frodebu wagumye ukurikirana neza ibyo bikorwa bikomeye. Urakurikira ibiganiro byatunganijwe n'inama nkenguzamateka kuri ico kibazo mu mezi ya Ndamukiza, Rusama na Ruheshi muri uno mwaka w'2021. Atakurengera akarimbi ukuri umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi uzoshikako inyuma y'amatohoza yabo. Umugambwe Sawanya-Frodebu uracahagaze kuvyo wamye ushikiriza kuva mu 1992 kuvyerekeye ivyako byashikiye Uburundi mu mwaka wa 1972. Ivyago byashikiye Uburundi mu mwaka w'igihumbi 1922 vyabandanije gushika umwaka w'igihumbi 1923. Niho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi. Iryo honyabwoko ryakozwe n'ubutegetsi bwa politike n'igisirikare bw'ico gihe bwari burongowe na Koloneli Michel Micombero. Ubwo butegetsi nibwo kandi bwegekwa ko ayandi mabi y'agahomera bunwa yabaye muri ico gihe, n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi n'abandi barundi, bamwe bicwa kuko babiheze ko bagira ngo n'abahutu, n'abandi bazize ngo bashigikiye intwaro ya cami. Ndasubiramwo iryungane. Atakurengera akarimbi ukuri umurwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi uzoshikako inyuma y'amatohoza yawo. Umugambwe Sawanya-Frodebu uracahagaze kuvyo wamye ushikiriza kuva mwaka w'igihumbi 1992 kuvyerekeye ivyago byashikiye Uburundi mu mwaka w'igihumbi 1972. Ivyago byashikiye Uburundi mu mwaka w'igihumbi 1972 vyabandanije gushika umwaka w'igihumbi 1973. Niho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi. Iryo honyabwoko ryakozwe n'ubutegetsi bwa politike n'igisirikare bw'ico gihe bwari burongowe na Koloneli Michel Micombero. Ubwo butegetsi nibwo kandi bwegekwa ko ayandi mabi y'agahomera bunwa yabaye muri ico gihe, nk'ubwicanyi bwakorewe abatutsi n'abandi barundi, bamwe bicwa kuko babiheze ko bagira ngo n'abahutu, n'abandi bazize ngo bashigikiye intwaro ya cami. Umugambwe Sawanya-Frodebu ahamagarira leta ihari muri kino gihe, abakunzi bose b'u Burundi, baba bari mu gihugu canke abanyamahanga bakurikirana ivyo Burundi, baraje ishinga nuko abarundi bosubira bakanywana neza, ko bofatikanya bagasenyera ku mugozi umwe kugira ngo iyo tariki izoshike ari sabukuru koko, aho Uburundi bwoba bumaze gushika ku ngingo ziboneka zo kunywanisha abarundi zifatiye ku kuri kwayo makuba yabaye mu mwaka w'igihumbi 1972. Umugambwe Sawanya-Frodebu ufatiye kuri ivyo dushikirije
usavye umugambwe Sanyafrodebu ubandanya ushima ibikorwa by'iteka umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi uri kurarangura, ariko kandi dusaba uwo murwi ko wakwihutisha ibikorwa ugatanga raporo yayo ya nyuma ku nzego zitegekanijwe n'amategeko kugira ngo mu mwaka w'2022 izo nzego zizobe zaronse ico zifatirako zoshikiriza abarundi bose n'amakungu, gutyo abarundi n'Uburundi bashobore kwakira no gutegera ataguhigimanga kandi bari kumwe bose ayo mabi yabashikiye mu mwaka wa 1922 babitewe n'ubutegetsi bwari buhari. Duhamagariye inzego zose z'igihugu, inama nshingamateka na nkenguzamateka, leta y'u Burundi, amashirahamwe adaharanira inyungu za politike, amashengero, ibinyamakuru n'abandi bose twaba tutavuze ko umwe wese mu byajejwe yokora kugira ngo abarundi n'Uburundi baje mu nzira idasubira inyuma yo kwemeza ku mugaragaro ukuri ku vyago byashikiye igihugu mu 1922. Umwe wese afise iteka n'itegeko bidasanzwe byo kuba uharanira ukunywana kudakebana kw'abarundi bifatiye ku vyago byashikiye mu mwaka w'1922. Umugambwe Sanyafrodebu uhamagarira umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi ko utohagarikira ico gikorwa ku mwaka w'1922 na 1923 gusa, ahubwo wokongereza ububasha n'ubushobozi kugira ngo ico gikorwa cyo kurondera ukuri kibandanye no mu myaka yakurikiye yaranzwe n'ubwicanyi bwahitanye abarundi gushika no muri no misi turimo. Umugambwe Sanyafrodebu uhamagarira abanyamahanga bakurikirana ikibazo cy'u Burundi canke babufasha duhereye kwishira hamwe mpuzamakungu ONU, ishira hamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ishira hamwe rya Buraya Union Européenne, ibihugu dufitaniye amasezerano yo gufashanya ko bofata mu mugongo igihugu cy'u Burundi muri iyo nzira yo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi nk'uko bavyiyemeje bonyene ko bazohagararira ishirwa mu ngiro neza y'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yarusha yasinywe itariki 28 Myandagaro mu mwaka w'2000 hamwe n'amasezerano yo guhagarika ingwano yabaye itariki 16 Munyonyo mu mwaka w'2003. Umugambwe Sanyafrodebu uteye akamo kadasanzwe ibihugu vya Buraya vyatwara Burundi butarikukira, Ubudage n'Ububirigi, ibihugu vya rutura bigize inama y'umutekano y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo bihugu bikaba vyarakurikiranye neza amabi yari karabera mu Burundi mu mwaka wa 1922 na 1923 ko bofata mu mugongo bidasanzwe igihugu cy'u Burundi muri iyo nzira yo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Umugambwe Sanyafrodebu urafise icushikiriza kidasanzwe ku rwaruka rw'u Burundi, urwaruka ataco rwagirizwa muri ayo makuba yashikiye Burundi mu cinjana ca 20. Urwo rwaruka rutezwa kuronka uruhara mu bikorwa biriko birarangurwa, ariko narwene rukitaho ibyo bikorwa ntirwigire sindabibazwa kugira ngo narwene uwo muzigo uremereye rwabonye rwikorera rutazi iyo uvuye ico bivuyeko ruremuruke mu mitima. Ivyo bizotuma nabo bashobora kwijukira neza igikorwa cyo kunywanisha abarundi. Uko kunywana kw'abarundi nako kukaba ari hangiro rikomeye ritabonetse ataburundi ruteye imbere kandi bugengwa n'ukuri buzigera buboneka nuko urwo rwaruka rubyifuza kandi rubifitiye uburenganzira. Imana rugira byose nihezagire yongere ikingire Uburundi. Murakoze.